hanyuma maze gushika mu mashuri mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira nja kw'ishure byari ibirometero 6, no kuvuga ava muhira nyaruka nayimbangutse kuko nari nkerebutse. Urumva nagira ibirometero 6 kuva ku muhira gushika kw'ishure mu gatondo saa 6 gutaha gusubirayo. Urumva uraje ibirometero ku munsi n'abankoze bya ibirometero 24. Urumva ko bitari bike. Maze gushika mu mashuri makuru mu mwaka w'2006 ushira mu 2017 niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashure yisumbuye. Nibuka neza higanwa rya mbere twakoze nagiye guserukira ishure ku 5,000 nabikoreye mu Ruyigi. Mugabo nagiye kubikora sinabihejeje, nakoze ituro 11 kubusanzwe 5,000 n'imaturo 12 n'igice. Hanyuma sinaheza, hageze proclamation baravuga yuko abazoba bambere bazoserukira intara ku rwego rw'igihugu. Ico gihe narababaye cyane kuko bavuze yuko tuzoja i Bujumbura, nabisoma mu bitabo. Ico gihe byarababaye cyane kuko ntumvise ko nzoja i Bujumbura, bacambira ati uzogaruka umwaka uza. Ico gihe nagiye nyohewe ariko kuko kuva iwacu nahantu urashobora kuvuka ugapfa utabonye imodoka, utabonye n'ikaburimbo. Rero ico gihe twagenda turaririmba, twarara mu mashure y'uburaro. Ibyo byose byatuma uri umwana bikuryohera kuko twabikora kuryoherwa, bigatuma umuntu yumva anezerewe. Umwaka ugira kabiri sinabandanije aho, bavuze tuzosubira kuza guhiganwa. Naciye mbanguka nije nabaye wa mbere mu kuja guserukira ishure. Mugabo ico gihe iciyumviro carahindutse gato, naciye mvuga nti bwabone nananiwe kutaja i Bujumbura kubera ni 5,000, reka ngerageze 200 metero ngenda guserukira ishure kuri ku 200 no ku 400. Ico gihe naciye ndonka ikibanza ca gatatu ku 200. Naciye ndindira yuko batuvuga proclamation ko nzoja i Bujumbura, kandi koko ariko byagenze. Twaciye tuzi Bujumbura, competition nayikoreye hariya kuri ETS hariya hari NS kuri ETS. Ico gihe rero ngabo nasanze ibyo niyumvira abitangaza kuko naciye duhura n'abandi bavuye mu mashure atandukanye mu ntara zose zitandukanye. Hari abantu bari bakomeye, hari abari bamaze guserukira igihugu, wasanga uduhuzu twiza, wasanga araba nonotsi ubona yuko bamaze gutera intambwe. Ico gihe nakoze competition, navuyeyo hakiri kare, sinashoboye gushika kure kuko nahasanze abari bandutse kandi nivyo biza. Mugabo narumvise nezerewe cyane ko nashitse i Bujumbura, kandi yuko nashoboye kuraba n'amatara kuko batubwira ko amatara bakatubwira yuko i Bujumbura no gutembera udatembera kuko botugonga. Hanyuma turasubira umwaka uheze, ndasubira ndagaruka ndabandanya. Sinacitse intege, naciye nza gukora umwaka ukurikira 400. Nje nagize ko nationale n'ubu nibaza mu mashuri je ndayifise ku metero 400, nabikoreye kukimbwa Igitega. C'était en 2009. Gushika ubwo ndabandanya gushika mpindure nje mu mashuri yisumbuye muri mashure muri 11 naciye mpindura ishure, mvaho nahora niga ca ndondera kuza Bujumbura. Naciye ndi Bujumbura, nagiye kwiga gisevugizo. Ico gihe hari abamenyereza baranyegera barambwira ati Francine, wewe wogerageza ukava kuri 4 na 4 ukiruka neza wise. Ndavuga nti wapi ivyo biraruhisha. Mugabo nanavyumvise nca ndatangura kugerageza. Ari mu 2011 naciye ntangura gukora competition au niveau national. Ico gihe novuga ko yaciye abana amahirwe
haciye haza association municipale de Bujumbura Amabu yashinzwe n'uyu munonotsi yadutanguriye mu Buduka yatangura kuorganiza ama competition. Niyo naciye ntangura gukora competition, ndatangura wisa metre, ntangura gukora wisa, cyo gisi nabaye wa mbere. Mugabo ukirikira naciye mbu wa mbere, nkora n'amasegonda mwanya mwiza kuri wisa metre, minota 2 n'amasegonda 15. Ndavyibuka neza, naciye mbandanya intege zaciye ziza, ubu wa mbere bakaduha agashimwe karyoherwa. Naciye numva yuko bya bintu bikomeye, ko ashobora kuronka amahera, ashobora kugura akantu nshatse ngari Bujumbura, byari ibintu biteye igomwe. Hanyuma ndabandanya Jeux Olympiques mu 2012. Imbere yaho barantwaye babonye ko ndiko ndagerageza ngari Bujumbura gushika ku mwanya mwiza w'amasegonda minota 2 n'amasegonda 6, baragerageje kuntwara mu gihugu cy'Uganda. Yari soti ya mbere nakoze, twagiye turyohewe, nagiye bavuga Jeux Olympiques, nari ngiye kurondera minima yo kushikana muri Jeux Olympiques uzabire mu Bwongereza. Naragiye mfise ishaka rikomeye, nca ndakora ndabo wa mbere, mugabo ndabura umusegonda umwe. Ico gihe navuye mbabaye kuko sinashaka kugenda, hariho mukuru wanje Diane Nukuru yari afise minima kuri marato. Ngarutse barandondereye chance ya nyuma, baciye bantwara muri championnat d'Afrique yabereye mu gihugu ca Benin, ncamba uwa mbere. Uko nakoze competition mu mutwe hari yo kuba uwa mbere no kurondera umwanya wa Jeux Olympiques. Demi-finale ndagenze ko nabishaka, nakoze nirukana nabi kubera ubwoba, petete guhura n'abantu bambaye neza, bambaye uduhuzu tumeze neza, ibirato byiza. Ibyo byose byari ibintu bishobora ukabona ugatanga, kuko twebwe tuba dufise impuzu nziza tuvuga yuko zari kuboneka imbere y'abandi, ukabatera nawe ubwoba bukomeye. Mugabo byanciye intege ibyo, twaciye dukora final, naciye mbu wa mbere, nca ndonka umudari w'inzahabu ku rwego rwa Afrika. Nibaza ko ari umudari wa mbere ku rwego nari ndose mu rwego rw'abagore ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndavyibuka, twibuka imyaka 50 ikukira ku Burundi. Ico gihe abantu baratangaye, uwo muntu avuye he? Aho niho nari ndiko nakora ivyo nari maze gukorera ngaha i Burundi. Gusa baratangaye ko nakoze competition, nafise experience zikwiye, ariko nkabo wa mbere. Cenza amateka ya mbere, banyakirana neza, ndabona n'umukuru w'igihugu. Kubona n'umukuru w'igihugu nabona ko bitabaho, wa muntu avuye mu Kayongozi ese Bujumbura n'amaguru uba ageze kuramutsa umukuru w'igihugu. Ndibuka naragiyeyo, mugabo navuye ntamuravye mu maso, naramuraba nkategerezwa mu maguru. Amaje ndabandanya umwaka ukurikira, naciye ntangura gukora amakomisiyo yo niveau international, uko ico gihe naciye bantwara mu gihugu ca Monaco. Naciye ndo ku mwanya mwiza 1 minute 58 secondes. Nahuye n'abantu bakomakomeye, bo bari bitangaza kuko nabona yiruka n'abazungu gusa, ariko nagiye nkora neza, nserukira igihugu neza, nca ndavayo ngenda guserukira igihugu muri Jeux Olympiques, abo twajanye nabasizeyo, nca ndasubira kubashikira, nca ndakora competition yagenze neza cyane. Naciye mba uwindwi muri finale. Yari amateka ku gihugu, naringiye muri finale, numva navuye ndyohewe cyane. Hanyuma nca ndabandanya ama competition atandukanye, nagiye mu bihugu bitandukanye, ndakora ama Diamond League, narayatsinze, kandi ndakora amadetange meza. Gushika mu bihumbi 2016 aho narose opportunité ndacenda kumenyereza mu gihugu ca Amerika, aho mu kwezi kwa gatatu ku 2016 naciye ndonka umudari w'inzahabu ku rwego rw'isi mu makompetition abera ahugaye. Naciye ndonka umudari w'inzahabu, twari kumwe na mugenzi wanje Gakime, twari babiri. Urumva twagiye turi babiri bazima, idarapo twarihungabanya, abantu bose baratangara.
nja muri Jeux Olympiques nca nandika amateka adasanzwe nca mba uwa kabiri nzana umudari ku rwego rw'igihugu uca umudari ugira kabiri mu mateka y'u Burundi muri Jeux Olympiques. Ibyo byose byari iteka rikomeye. Naciye nza ngaha nakiranywe igishika, umukuru w'igihugu umudari wanje yarawakiriye awakirana iteka imbere ya leta y'u Burundi n'abantu bose baserukira ibihugu byabo ngaha mu gihugu, hari mu ntara ya Cibitoke ahantu bita i Buganda. Ego si kuri ibyo urumva byose yari amateka ku gihugu. Inyuma ya Jeux Olympiques niho naho harabaye novuga yuko habaye ikindi kiringo kitari coroshe cyane, kuko twaciye tutaronka uburenganzira bwo guhiganwa imetero 800. Nari nsanzwe mfitiye ko ubuhinga bunahanitse. Naciye na competition itariki 3 z'ukwa gatanu niho nakoze competition ya nyuma ku metero 800. Haca hazana amategeko bigoye. Ico gihe byansaba ko guheba sport canke nkahindura imetero nkaja kwiruka imetero 100 gushika ku 200 munsi ya 400, canke nkafata inzira yo kuva ku metero 1,100 hafi indwi kuduga gushika kuri marato. Izo nizo nzira nari mfise kugira ngo nshobore kubandanya sport au niveau international. Byari bigoye. Decision yarangoye gufata. Naramaze ukwezi ndavyumvirako ntaratora inzira, ariko anatanda naragiye gukora amakompetisiyo. Ko nagumye nkora amakompetisiyo, naragiye gukora 2000 metres ndiko ndarondeza inzira nawe ko zozocamwo. Nagiye gukora 2000 metres mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal itariki 11 z'ukwa gatandatu 2019, kuko ingingo yo kutasubira kwiruka imetero 800 abaye yagiye mu ngiro itariki 8 z'ukwa gatanu. Aho naciye mba uwa gatanu 2000 nakoze iminota 5 n'amasegonda 43. Narabandanije ngaho ndariko ndakora competition yari kubera Eugene mu gihugu ca Etats-Unis 2003. Mugani byakunze kuko naciye ngwara amaguru mvuye Montreal ncanda hagarika ndagaruka ndava muri Etats-Unis ndaza mu Burundi ntaratora inzira ya kariyeri ya sport. Mugabo umunsi umwe nararyamye ndiyumvira ngira ngirageze, kuko narumva yuko mfise ingufu, narumva yuko ntoheba ico ntagerageje, narumva yuko bigoye, kuko ico gihe byari bigoye no kumumenyereza. Yari gushobora kumpanura ati Francine genda wiruke longue distance atarije bivuyeko. Ndatangura ndahindura byose, enseignement ziratandukanye na 800 metres. Nategereza kubanza guhindura umubiri wose, nategereza guhindura ivyiyumviro byose, nategereza guhindura uko fungura, nategereza kongereza discipline yo ku rwego ntashobora gusigura, nategerezwa kutaryama, nategereza kubyuka mu gatondo kuva mu gatondo nka saa 10 ndiko ndiyumvira ingene nza gukora ibirometero birenga 20, ibirometero birenga 15, ibirometero birenga 30. Ico nicari cyose cyane. Umunsi wa mbere narabyose ndagenda natangura ibirometero 15. Narageze ahantu ndahagarara ndakorora amosozi, kuko sinabona ukuntu nari gushobora gutora inzira.
ndavyibuka naciye ngenda ndabiheza narabihejeje ariko mu nyuma narabihejeje hariho umumenyereza bukeye kuko nategereza kuvuga gukora ndi umuntu ibyakunda bitanguye ndi umwe hariho groupe yo mu Gipara groupe y'abasoda ndafise umuvyeyi nkunda cyane twagendanye mu mahanga yarambona ariko ndakora ibirometero byinshi akavuga ati Francine ndabona ko bitoroshe ariko numva bidashoboka uzobiheba uzobaho yari motivation iryoshye cyane wararonse ubuzima uzokora n'ibindi kuko mu mutwe nari mfise yuko swate ntakuba umu entrepreneur canke nkasubira ku ishuri kubandanya amashuri yanje ahandi ndabandanya nakora ibirometero byinshi motivation ndayigira kabisa mugabo ndagira ingorane zitandukanye z'amaguru mu ntango arashika yaho mpagari ku kwezi ntashobora kwiruka icyo gihe nari mfise motivation navuga ati mani urabona ibyo ngomba kugira mugana narumva ariko nzoshika kuko sinahevye naciye mpagarika ukwezi ndarondeza ibirometero navyuka nkava muhira nkaparikinga imodoka nkagenda ahantu bita ku mudugudu aho naragiye kugira ndondeze ibirometero ku mudugudu hariho ibarabara nacako yashika Bubanza nkagaruka nkakwiza ibirometero 30 nje Igihanga aha mu gisagara ca Bujumbura nta barabara na rimwe ntazi nta hamwe ntazi ibirometero ibyo nshaka aho nshobora kubitangurira naho nshobora kubihereza abantu banabona mu ibarabara mu gatondo mugati batahurirwa hari abambwira ati Francine urashiruka tego nkabandanya hanyuma nkarondera motivation muri groupe ya Muzinga nkagenda mu mantuzenye mu mantrema yabo kuko amantrema nashaka ku rwego kugira nshika ku rwego mpuzamakungu byansaba ko mpindura uko nkora kandi nkabaza n'abandi bo hanze byateza kugenda ariko narabitoye inzira ndakabura kuri amakomisiyo ngaha au niveau national kandi byaragenze neza competition yame nakoze nagize kenze oya competition naciye mva ngaha ndagenda mu gihugu ca Kenya itariki 11 itariki 6 z'ukwi 11 mu 2019 naciye ngumayo nagarutse ngaha itariki 15 z'ukwa gatatu nakoze ama competition y'ama cross country muri Kenya abakenya baratangara kuko bati uyu muntu ashobora kuva kuri 800 meters ashobora kuza muri Kenya gukora cross country akaba uwa gatandatu nibitangaza motivation itangura kuza iraza baramotiva gose ndashika kure barankunda hamwe ku buryo n'abamarathoniye jewe nashobora kuba pacing ku kilometero 10 ama afata indi ritimi akavuga ati uri gitangaza bakamfasha bakampushinga ndaronka n'umukoci wo muri Kenya aramfasha gushika aho ngeze ubu hanyuma nje ngaha mu Burundi nari mfise abakoci lokale nitwa Maroyizi hariho groupe ya Muzinga baramfasha cyane barashigikiye bose abanonotsi bo muri Muzinga turakina kwa gupindanya gusa aho ati wewe ntushaka kudusiga uvuye kuri summit nti ndaje turakora ama competition naciye nkora ngaha 15 21 secondes nabikoreye hari kuri Olympic Africa ico gihe nibaza ko yari koko national nakoreye muri entraînement ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndakora competition local national naciemba wa mbere narakoze cross country naho nyine 2010 nabaye uwa mbere amana ndutse cyangwa Jeux Olympiques rero Jeux Olympiques covid yashize
covid novuga yuko jewe nikiza kibangamiye isi, ariko jewe novuga yuko covid yarampitanirije kuko naciye ndo umwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire, kandi ko nabikoze. Naciye ngaho Bujumbura nahamaze umwaka kuko sinashobora kuvoyaja. Abantu barabonye amafoto yanje atandukanye ndiko ndakora ama entraînement, bakabona ingene ngana, barabaza ndetse Francine aragwaye kada Francine arakomeye. Ngira n'Imana bica bigenda neza. Mu kwezi dutegura Jeux Olympiques Tokyo 2020 Tokyo 2020 cenza kurondera qualification mu kwezi kwa gatanu zari tariki 22 sinduka itariki ni komisiyo nakoreye mu gihugu ca Espagne na bita Guadalajara. Nakoze ibirometero 5, naciye mba uwa gatatu, mugabo naringiye kwiga sinabaye uwa gatatu kubera arivyo nashaka. Baransabye abategura competition ti Francine, we dushaka yuko ufasha abafise umwanya bashaka kurondeza muri 15. Naciye aribo mufasha, naciye mba uwa gatatu, ncankora iminota 15 n'amasegonda 12. Iyo yari record nationale au niveau iyo ngaha au niveau international. Ncambura amasegonde 2, mugabo nayabuze ndabishaka kuko nashaka gutangura kwiga ikibuga menye ritme. Ncangenda mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal, nagiye kuvuga ati ngiye gushiraho umwanya wa minimum wa Jeux Olympiques. Naciye nkora 14:54 inca ndonka minimum ya Jeux Olympiques, nca ndategura neza, nca ndonka motivation. Sinaheje nga umumanaje wanje yacansabira kuja gukora competition mu kubatlete bo muri Ethiopia bariko barunda baja muri Jeux Olympiques. Naciye ngenda nca nkora ibihumbi 10, nca nkora 31 secondes n'amasegonda 8 secondes 31 minutes 8 secondes, nca ndonka minima ku bihumbi 10. Abantu bose baratangara ati ibi nibiki, naje ku mutima ati narabiteguye. Nca ndavuga nti ngomba rero kuri Jeux Olympiques. Twagiye muri Jeux Olympiques, nagiye mfise ishaka, intego yari ntiyahinduka, yari yo gutsinda, yari yo kuzana uwundi mudare, ariko siko byagenze. Naciye mpura n'ubwanwa kaje karamana kuko nagenda kora qualification ndyohewe umwanya wamaze rumara ngiye gutanga interview bacamura ngo be France wamenye ko abaye disqualified. Ibyo nibiki byabaje ntibibaho. Icategerezwa kuko nari ndakicaca kikurikira kakuza kuraba ikosa nakoze canke nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira. Naciye niruka muri centre de formation nico ndababaza uko nashika umwanya isaha utarahera niho nari mfise kugira amakonvocation yose ashoboka. Nca je ndabikurikira canandikira chef wa mission uburundi, ndamwandikira ati muri hehe muze mumfashe kuko jewe ntavyo noshobora, nimwe mu bishobora mwenyene. Ico gihe message ntiyayibonye, ariko niho yarari. Naciye umumanaje wanje mu nyuma aca arabona nitwa Mabizi ko aramuzi uti Francine yagize ibibazo. Yaciye asanga aho yaciye aza aca arasanga, aca ndamurungika kuraba ati genda ndabire ikosa nakoze kuko nta kosa nari nakoze. Acagenda acaragaruka acarambwira ati nta kosa nabonye byabaye. Aca ndavuga nti ntegeza kubona la video moi-même ni jewe ndi mu bihe bitoroshe. Ico gihe ntibankundiye bace banyankira, mugabo wari kumfasha yari chef wa mission. Aho urumva nateza gutakamba ntakambira wari wese mbona yoshobora kumfasha. Aciye nandikira mo manager uti nawe ati Francine ntibikunda, jewe nta badge mfise badge ya Uganda.
shefu wa misiyo wa leta namubutse uti ndagusabye uti aca we waranyu araza sambaje Burundi kuko ari hajya nk'uwo dukorana yaciye aza araba ati Francine mumwereke video batangwa baratwankira ati ntibikunda icyo mukora icyo bita kuko contesta ikosa ibyo twaciye tubikora baci bamwemera ko tubikora ko tubwi bari batwantuye mugabo kubera umwanya wari usa n'uwarenganye baje batubwira bati baje batubwira Francine ego ikoze neza mugabo ntibikunda idecision ya jiri yafashe yuko bakudisikariye nta kintu ari gukora naca amahirwe yanjye kubandanya competition yaciye ahagarara turavaho twavuye nka minwi na coach Alois Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye timbabaye ndabura icyo mvuga bukeye chef wa mission yaraje muri chambre arambwira yuko dufite akanama ku byaraye bibaye dushaka ko tubiganirako nabaye umwana mwiza abasportif ni dukara icyo gihe nari gushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki baciye badukoranya delegation d'Etoile baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo bukeye yavuga ati ubu nawe tubwira iki ntacyo twohindurako decision yarafashe mugabo tubabwiye ukuri mugabo icyambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri si byo mwege muzi abajournaliste si byo mwege muzi mwebwe muzi ibyo bibaza ko ari ukuri mugabo gutarukura ibi niko navuga ni jewe inzi ukuri ndabwiye ukuri kunovuga yuko kuri 100% jewe abajournaliste bo mu Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru zo kuri zitarukuri n'amateleviziyo kuko nabonye ibintu byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo social avuga nti ubu n'ubuzima bundi nta mu journaliste yari ku kibuga aho competition zabereye nta televiziyo y'abanyamahanga yari ku kibuga aho jezo nkwe zabereye azovuga ko Francine yarafise ikosa kuko jewe narabonye akavideo abajournaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mu kuja mu ikosa bavuga ari ryo twari kureklama abandanya nk'uko n'abandi bose bakora ikosa cyangwa bakarekorera ikosa bakahovandika bakabandanya competition aho nabaye nirutse nabaye umwamikazi kuko iyo nakorewe ikosa nari gukorera ikosa benshi twari gusanga competition twese twaguye hasi mugabo nabaye gentleman hama ndatakaza balance arivyo bavuga yuko narenze ku murongo nta murongo narenze nuko byagenze ibya Tokyo nuko novuga hanyuma gusozera novuga gushimira abantu kuba afite ngaha ari umuntu yambwiye ati nkayivyara koko bwa mbere noba ndagushimira umuvyeyi wanje jewe nagenda ahura n'abantu batandukanye baramfasha
guhera aho nahereye mu Ruyigi gushika ngaho Bujumbura, uko nagenda tera intambwe nagiye mpura n'abateye intambwe nani ndonka ibimfasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha iburyo bwanje kwa Mvuduka Kwizera yaragize uruhare runini kuko yatategura association y'amavu jewe simba ndi ngaho imbere yanyu sinari kuboneka. Umumenyereza w'izindi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012 acyambere umuvyeyi aratangura anyigisha twaje ahantu henshi anyigisha ibintu bijanye n'ubuzima, nange ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete niho natangiye kumenya esi w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma hari abantu bagiye barafasha, novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke, niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri, abakomiseri n'abantu bakomeye, abafisa polisi ngaho je yaraza kuntera intege akampa n'amafaranga ashaka kuronka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane cyane. Hamana ndahura na honorable Gabriel Ndoricima ataratangura nawe nyine yarafashije atarandihira amatike yo kuza ngaho Bujumbura, nawe nyine ndamushimira. Aho Bujumbura ni benshi novuga, hariho abantu bambere mu muryango abantunze, hariho umuntu yitwa Manenge Patrice ntawe nzi vraiment ntiyaranze, ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarambwiye kuba iwabo baramfashe nk'umwana wabo batanzi nari ntabazi, barampaye indaro ndashika kure akora ama competition mvuye ruguru Bujumbura ko nta muryango w'amaraso ari Bujumbura je nari mbizi. Hariho umuntu yitwa Ntamvukiye Renova, niwe muntu yasabiye ishure kuza ngaho Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Hariho uwundi novuga yitwa Frederic Marusa Frederic, uyu aho niga kuri Skepers bari batuka imodoka giramo yatwara ico gihe NSS, bari batuka ari yanje yamitana imba kuri pa aho nashikiye ico gihe mvuye muri Jeux Olympiques aho nari nashikiye ntamaze umwaka imbere y'ukomeza amashuri yisumbuye mu gisata ca scientifique B. Uwo nawe nyene ndamushimiye gose. Hariho uwundi muntu yarapfuye yitwa Colonel Darius, nawe nyene narabayiwe yaramfashije gose gose. Hariho uwundi muntu yitwa izina yiwe rinansize yitwa Ndizeye Eli, nawe n'umukolonel yaranguriye amata ambonye ndi kumwe n'uwo mukolonel yitwa Darius. Hariho umundi muryango wa Ndeze, umuryango wa Habimana Simewo, umudamu wiwe yambaye nk'itangazo. Sinovuga byinshi ngaha, ariko barandeze bambera abavyeyi ba umwana mu muryango. Hariho umuntu yabagiye, hariho infi mugenzi yahoze ari umwarubita yampaye amafaranga mbere yuko nja muri Jeux Olympiques za 2012. Niyo muntu yatangiye kumpa nawe nyine amafaranga, yitwa Benini yarampaye amafaranga. Hanyuma noshimira umumanagere wanje yaramfashe mu bihe bigoye bya transition. Nabwiye nti jewe mpaka jewe nigireyo nibereyo nikorere entraînement ndabe ikizovamo.
dukorana niwe dukorana ni manager wanje sponsor ya Nike n'abandi bose bamfasha mu mugongo. Hariho abantu bamfasha mu mugongo ntazi, ariko bose ndabibuka aho bari bariko baranyumviriza, bamenye yuko je ndabibuka. Hariho abamenyereza bo ngaha bagiye baramba hafi lokal, hariho abatlete twakoranye bo ngaha lokal baragiye barantege n'ukuri. Iyi transition barafise uruhare runini cyane kuko baragiye barampa ingufu. Hanyuma binogaruka ku iki gikombe mubona bafise ngaha, iki ni cy'amateka n'ukuri. Igihe ndayitsindira nari ntasinziriye musi ijoro ryose, nari ntasinziriye kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi, byansaba kwihangana kwinshi, byansaba kwizera kuhanitse. Ndayitsindira, ndaryoherwa, abantu bose batangara, ariko navuga nti ntutangare, yari jewe nariko nabitegura. Nandika amateka adasanzwe ku isi yako mondial kuri 2000 metre. Ubu ni jewe baswa umwanya unyaruka ku isi ku birometero 2000, iminota 5 n'amasegonda 21. Nakiranywe iteka rikomeye na leta y'u Burundi. Nakatangaza ukuntu nakiriwe, ukuntu nakiriwe n'abarundi bose, ko nabonye abarundi bose batwenga. Bijya byampaye umunezero, byampaye inguvu zidasanzwe zindi ziyongera kuzo nari mfise. Ndashimiye nyiricobari mukuru w'igihugu we yanteye iteka, bakanyakirana igishika n'amateka nikadasanzwe. Nibaza yuko sokwishima, nibaza ndumurundi kazi, ndumurundi umwe yagiriwe bijya mwabonye. Ndabashimiye cyane. Mu ncamake ni ivyo novuga. Hanyuma nagerageje kuvuga amajambo atomoye, yumvikana, atagoye. Mwakoze kuntega amatwi.